Okay, tumaze igihe rero kampani ubona umenga ntirikira fonctiona neza, ariko ndagomba uno munsi tugire orereye ingene akazi kagiye gukorwa. Vuba na vuba tugiye gutuma akayandi mu mashini atandukanye agezweho yo gukora akazi nk'uko utegerezwa kugakora nyene. Sinzi yuko uba ufise ikibazo mu byo turiko turakora, aho ubona hari intege nke ushobore kumbwira ubona twohindura hehe. Urumva boss kuri ako kazi kiya kazi mbona heho kagenda fresh, gusa ico mbona twokongeramwo nk'umukozi nk'umwe kugira ibintu bitora umurongo bigende fresh, kuko ibikorwa ndabona ko ubuye ari vyinshi cyane ntitwobishobora uko tungana. Ivyo uvuze ndabitahura cyane rwose byo kongera umukozi, mugabo nawe uno munsi muriko murakorera akazi nabi negligence ni nini cyane rwose, sinzi impamvu. Ndabahemba amahera akwiye kandi ndabitaho kuko bikenewe, ariko uno munsi muguma mubikora uko mwishakiye. Mbega aho ubona no kongera umukozi nyabaki akora muri posti. Urumva ko bijanye naho kazi kajya ariko harakeneye nk'umukozi umwe gusa uzaranyonga ijya muri aka kamodoka kare hariya ijya kuko urabona kaya kandi karashaje kakuhava kaduta mu nzira. Gusa hakeneye umukozi umwe yojana yotwara igenda imodoka akazatujana aho kazi tugiye nyene hariya mu mirima ya kure, tugiye kugaburira ingurube ibana ibintu nuko nyene havyoca bigera neza bitora umurongo. Okay, ndabitahura. Mugabo nawe murakwiye guhindura strategy, ibintu tukabikora ku rutonde kugira company ishikare gutera imbere kandi tugira aho twishikije. Niba nkorera neza nayo nzoguhemba neza. Nawe rero Keve no musi akazi ubona biriko bigenda gute? Ivyo ramuciye bavuze birakenewe ko tuhiga umushoferi atwara irya modoka cyangwa muzoshikara kubikora uko mwariko murabikora. Yego mu mamako ivyo avuze n'ivyo birakenewe, turakenewe umukozi urumva adufasha mu kazi zaradutwara natwe biratugora gose, gusa tumurose usanga biko bigenda neza bigatuma dukoresha umwanya handi ho akazi karagenda neza ngira nokuri. Mugabo no munsi muriko murankorera akazi nabi, ntajyari naratonze saga mwese mwiryamiye yabamwe ariko mwari mbega musigaye muborerwa muri ku kazi cyane mubikura kuki. Oya nta kuborerwa ntako bivanye ngira no kuntu umuntu aravyutsa ameze, birashika ugasanga dusanze turyamye gusangira na kantu kare gaciyemo ntibikunda kuba kenshi. Okay, umushoferi ndashobora kumurondera mu ndwitsa kandi azoca atagura akazi. Ariko nawe muhorera akazi uko ndabishaka. Hasigaye amahera ndibaza ndabahemba neza. Oya amahera ntari bikwe. Sawa. Sinzi uko hari ikindi kibazo mwoca mumbaza gihari naho ndabishure kugira ngo ibintu bive mu nzira. Boss je ndafise ikibazo turakwiye kunyongera n'ibihumbi 5 kubera urabona nk'ubu uye nabona nk'irya kampu nabona bigenda tuzabe dukora bimwe byarungutse kandi kuva ntangura akazi ndongo nturanyongera umushahara. Urakwiye kunyongera na 5 kugira nzoronka nzogenda ko nsubiye ku gatumba. Kunguka ude kwa company n'iterambere ry'abakozi kandi n'iterambere rya company yose. Yo kuvuga ati kukongera werindira ico kibazo c'umukozi kibanze kive mu nzira, nimbona mwitaha akazi biriko biragenda neza kubongera n'ibintu biri simple. Sinumva ikibazo cyoba gihari. 5,000 naho yoba 50,000 akazi kariko karagenda neza nta kibazo kuyabongera. Yesu sawa. Gogo. Oui. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va. C'est neza. Ego. Hama nari nateze gato mutubabarire. Nta kibazo aho cyo ndarikeneye ino raporo, ndayikeneye kandi byihuta kubera ndakeneye kuja kuyidepoza ahantu haraho sinzi ko baba barayiwaje kuyitunganya. Niyo nari nsanye ariko nyakubahwa hari ibintu bitagenda neza hano.
ibintu bitagenda neza hari kuvyerekeye ibyo bampaye bituzuye barya bahungu sinzi ibyo baba barimwo kefe ndaramutse ego nagiye ndababaza nsanga bo bibereye mu byabo inkuru amakorasiyo yabo bari sinzi ibyabo rero ibi babimpaye bituzuye uko ubibona uku simbona rengene tuca tubikora kuko akazi ko kagenda nabi kubera barya bahungu nukuri jewe twari tuvaye mu kanya gahetse bariko bambwira yuko bakeneye umushoferi azoza arabatwara kuri tere ngo akazi kariko kagenda neza kubera ngo ata mushoferi ngo imodoka imwe ngo yaragize ikibazo ivyo navyo kome sekreteri katavyo wigeze ubwira yuko hakenewe umukozi muntuze muri kampani yacu umukozi arakenewe mugabo hanini habanza kwihutirwa kugira nk'inama y'abakozi kugira ngo tumenye neza ibyo barya bahungu kuri abo nama dosiye ibintu ntivyuzuye neza ntibitonze neza nkuko twari tubishaka rero hobanza kuba inama y'abakozi hanyuma tukavyiga ko neza n'ivyo barya bahungu biragoye ibi vyose ndabona nta raporo na ntoyi irimwo rero baba bariko bakora iki kugira bareke gutanga raporo yuzuye nyakubahwa ntawomenya inkuru usanga bicaye mu biro bariko batera inkuru sinzi ivyabo nyimba barya baravukana bagize iki barya ntibavukana ntibapfa no mu ntari umwe avuka Igitega uwundi yambara umunyengozi sinumva n'ico baba bahuriyeko yewe biragoye reka tubanze ukosora ivyo wonye turaza kubahamagara tubabwire sawa ike ndubandaya akazi ibintu navyo ndabikosora kumbure hareke mugabo simboyigereza kubitekoza sawa kazi keza Shiri tibe turicara nk'ama Twicarire turike tutobareke. Gusa rero shiri. Urabe iyo jipo nikorose so n'imbere y'abantu. oya nta nakimwe nta numwe ariko araturaba twibereye mu rukundo nakabizi Iyo. Shiri. Gusa rero muzi. Bose bari waminuje. aya je rumva ndiko naho nimereye misi yose Akajipo n'umusi wambaye nikiza. ubona nta batwizeje hajya n'abantu baranda bavuga ati Je rero ndiravye ngene tutibutsa kwipave. None bagenda barakuraba nkavuga ati aha nzomena amaso abantu. nandi bisusu nanyonga nkatigita Je niho nagenda bona ko ntibwe. hajya wewe wararoza urudemu kweri Urumva wanyonga menga nta pere mufisi. None aje tawe uranjohera aya mandabizi je nande ugumundikatika niyo mishaka. yewe ha uratesa kwe misi yose wama wicaye kuri ibi Nagasha nubona ko buzi bwabuze. Nakakozi. Je habu umukobwa ashera umwete ari waje kurondera akazi. Tari Ashakaze kuva he. hewe turagowe ibi bizokugwaza umugongo je ndakubesha Je unamenye naco bikwiye. uzoze ukazi wacu ubaze boss ati mpona mwongira basinka koropa je naja kuri notuma nemera ko Muragana kwe no vumanirwa nicaye. Je gukoropa. Ya. hewe twe ukazi wacu batesa nko kuntu Ya no. ntakura fisi. hewe hari abo bahungu rero behajya ngo abapede abatsinganye ibyawe je bingeze ahantu namaja mu yosanga bafatanye je niyo ntiryame ndabibonye mu Burundi ntihataye kweri ibintu byarabaye nabi warahomvye hewe ayo makuru umva sinebwa yakugezeko wari kumigwa ku bintu biraka ako kazi kacu Yesu gusa ahubwo Mu mama ko nk'ivyari byanzanye ngaha. Kugira je nagombye mvuga ati reka rero mbwire sheri tuje ahantu nyene ata abantu baguma batugora. nuko nyene Abantu baguma batugora. Burya rero hari ikintu boss yavuze. Mwana ngo birirwa ngo aratuvuga ngo turabatinganye. Je nagukunze uko nyene umeze uri umuhungu. Ivyo nivyo waba bazovuga barushe batureke. Niyo mpamvu je ndagukunda.
je nabonye ari byo bintu bimbereye kandi ari byo biguye kandi ari wowe umwanya urutu w'abandi bama avuga ati we rero je no kwinaje naragukunze ange nyene ibintu ntovuga kwemwe ego urumva uzopfuka bazovuga twe tuzokwinezereza uko nyene tumeze ndabeshya gusa ujya mukobwa arashaka ubonye ibintu akene arashaka kudusarisha imbere ya boss kandi mu boss naho umunsi yabimenye ebana zotugirira ingorane kwe bazovuga barushe batureke twe tuzokwinezereza uko nyene ashiriwe rero atera usoma oyo ama rero jero kwidoni genda gukunda naje ndagukunda cyakwe yego kwete bagoya wewe uragomba kumwakwanye uburiza ndakubaje ni nakubonana muri kumwe n'uwo ushaka kunsha cyo shije nikombiye wewe nyene kandi nagukunze uko nyene uri ndabese nanye ndaze wankundi uko nyene joje ndagukunze nawe ndyohera uko kono cyawe ibembere turi banzi majiri ujya mu boss umwanya azoba ari hari tuzokwifata nk'abantu basanzwe naho tuzinanye mugabo ari yagiye je twisubira muri mapenzi bikundanira nuko nyene tuzaturigeze none se bishasha gute wewe jewe bishasha nuko bishasha n'ibinyendaragara bishasha gute September bishasha naguhiza kari ntiwamutanye na kamwe reka sha jeho aho kuvuga Yesu mwe mutabazi ahaje ni kuramuka atamuta marase yamusaje ko musumwa muzosanga nayo nafiye muri ayo makuru no hewe kamutiye fakeze korana angeje jaha kandi uzakundanye n'uwundi akundanye na ndi mugusara ntako ntagize ndamuhakira mugabo ushaka gukundana none zikabaye kenshi umufise akazi kamwe none je nzotuma nemera nyirukane mu kazi kuraje ko mwe muratwetse ibaza ngo biroroshe rero mbona ariko uronka akazi gute hama aho nawe avuga ko ari abatinganyi je nawe nzi abo bantu jewe ku kazi kuri ntabwo ntabona hey Yatando amasheri je ndabona n'amasaha menga ari karitera kwe wenda gushimira ku kanya wampaye kandi wakampaye kuko nkunda ndazi nuko nyene babimeze sinze ko arakajambo genda umbwiye nyene mvuga ati ndakunzwe nk'abandi jewe jeri je ntaco ibindi birebezo kuba tubivugana kandi azi ko dukundana kandi dukorera no mu boss umwe bereka dusubire ku kazi k'abandi gusa icyo umenya coco je ndagukunda kandi aja cyane nanje ndagukunda je urumva ndi ndakubona n'ubundi muhagaranye n'umukobwa Chajenzo shamfuha kwero turiko oya shiri nanje kora naguhise ngo nzokweranje nyene sinda kubabaza twikundane twikundane abeto bona kwisume ngo ni iwacu shiri ndaguhagurutse reka kirwaba nikakorose soni mbere y'abantu harakiwe abantu hanyesi iduge shiri andi huba tuzobareke bavuge bizobaye mugabo none Debo, hayi ukunda Keve canke ukunda Lamji? kashanga kebe Arajwe noneho turago tugoye n'ibiki Bajya nyese nyene bavuga ko bakunda n'abahungu kubahungu reka kubabishira aho ujazo batavyuzi kebe wanje urya nyene hewe uranyumvira Debo ndibaza ngira ugomba gukora agomba je murantangaza waje no gukunda cyangwa ufise akazi kawe reka share karagushika ugasanga umuntu umusika ajya gukumva we nturafatwa n'urukundo we reka nanda ndindi bizova je maze kumva kari Keve ndumiwe Debora we umishijwe n'ibiki urukundo rwa hari bishasha birimo aho wasatse sugaje kwiruka banzukwiriye imyaka ine tamupepe kabisa
hazokwera ibiraba byinshi cyane muri kampani, ibintu bigenda freshi, ariko mu rugo naho basanga n'ibibazo gusa. Sinigute Isa wavuye ku kazi Sonye na umengo urahangayitse none uri mu biki ariko yumvira ibiki nariko niyumvira ibintu byinshi cyane rwose, ariko si ibibazo by'akazi. Ni ibibazo nyene numva byahambanye byinshi cyane rwose ntiworaba. nyabaki nyene ko mbona umengo ntameze neza. Narashyitse ngaho kwiyoraba mbonye undi mupapa yari yishimye n'umubebe wiwe, cyanibuka ingene natwe atamubebe dufise, numva ndababaye cyane. Tangura kwibaza impamvu Imana natwe itaduhaye umubebe, bazi ko twagiye kwa dogiteri akatubwira yuko atangwa dufise dukomeye, ariko nkibaza impamvu atamubebe dufise, numva nyine birambabaje tu. Shiritekana Imana irazi byose kandi bizagenda neza. Kazima dusenga Ndeshiro wibuka kubisengeraho cyane, nanje umutwaro ndawufise kandi ndababaye gusumba uko babaye. Nanje mbonye abandi bamafise abana numva gahinda mu mutima wanje, ariko kumwe n'Imana byose bizagenda neza. Tubyizere cyo mpora niyumvira ikintu nokora kakibura. Iyo ndi ku kazi ndi kumwe n'abakozi ndabereka ko nezerewe, ariko iyo ndiko ndataha nkabona abandi bavyeyi bari kumwe n'abana babo, nanje ndiyumvira byinshi, bavuga ati wowe ndiko ndonderera nde, sindi bwicare muhira, sindi bwiriko ryambye, kumva nyine mpangayitse muri jewe nka buri cepfo n'icya ruguru, ariko ndinzira ndizigira Imana ikora ku gihe cyayo, ariko uzosanga biragenze neza cyane, bizagenda neza. Rero nawe nizere wiriwe amahoro. Je ndashima Imana meze neza, nari ntangajwe n'uburyo mbona utameze neza, ariko nyamba ari ico kibazo Imana izobikora. Amacurwari yamanze muri dushe, ce noga kumbure bigende neza, ce nduhuka. Sawa, reka ndategura. Kweli bosi yaratuvamiye. Bandiye nini tawo. Iwe ntumvise ingene boss ejo yavuga ndindiriye. Bosi rego byayi kongera meze byajanka batwe. Urumva rero sasa ndagutera imbere. Ana rero ingene vyagenze. Hajya gwe nyimfashe ri waravyumvise. Cyera narumva nabona ingene atubwo mureka shanga urumva katuba boss bikigihe nibi mawu gusa. Oya tera hajya muka urumva naguye kana no mumutima yo. Urumva rero sasa we umva ibintu kuba bisuma. Hajya reka we umva urangera muka umubosi kwe. Umubosi nukura araba ntabari hafi ngera. Ono nyoje umva rero je sasa ndagutera inkuru. Cyane kwamvuga ati kike gibosi tuhogenda. Ingene ndakushikire reka nawe ndagukunda. Reka ndakubaze kwa. Usare ushiri wewe ufite itana bwiza. Nete bitagipka udashira huruwa. Cyo birasanzwe. Wankunze kubera oya je nagukunze nkikubona. Nagukunze nkikubona. Ndone awe mena kabizere. Kare we nshiri uya nawe. Oya ntiharagera tuzobivugana. Ngiri wewe dukundana. Uwo mukundana saye kunyene mugire. Yo shiri uko nyene. Je nanze ko nzoka guha ku munsi wa Maria. Sawa Ni sawa turashima. mwari mu biki Urabona ijyangurube urabona iri hariya igiri mu kubyara. Twako tuvuga urumva ibintu. nibyo mwarimo Bya bose hariya. bose yarambwiye ibintu mukora rero gusa mwebwe muri no Ganye n'ibijyanye n'akazi nawe tuvuga ko urudana rwa boss rwateye. nteko serutse umengo numva ngo si ibintu Oya. ntabona neza Urumva ngene nakoje nakubwira kaje kagurube arakagurube ijya nini yabyaye. Namubare ko namubwira kagize ngo afite nkuku. Urumva ninjo nakondamo. urumva ku kazi mwiyaga ibintu by'ingurube ibintu by'uko Ni ngorane ya probleme. Yego nuko nyene. ego bose yarambwiye ibintu mukora ngaha rero ce muraba mu bikore n'ingoga hanyuma gusa mwebwe ibintu maze iminsi
mubwira nta na kimwe ibyo muba mufatanye umwanya wose mudakora akazi baba ari example mba ariko ndamwenyera akazi tuba tugiye ukajyana sha ibintu by'iwanyu ntabyo mbona neza ariko boss naranabimubwiye gusa urumva ntuzociremo inzigo ntabirenze urumva akazi ifoko tugakora neza original technique sawa tuzobiraba buke gusa ibintu maze iminsi ivyanyu kubego ntimubona neza ibyo mukora aha no kuja kuraba rirashira hamwe rindi naryo nyene murabinye n'abakozi ko barakora ibintu mubitondeke neza ku murongo ce dusinya ngaha hejuru okay sawa rero bandanye gukora neza reka dukore kusate tura gusa rero sasa bugero utotura ingene twigenza bugero turahatso reka nari hajya rero namaze gushika numva ku mutima bikumba ngo wanasinziriye tena kuma mbona kumenga we hari ibintu biko biragufumamwo neza genda hatswe muga rero ujya aje umunsi umwe kwe atayamenye jembo rumenga duhera umwanisha no we je gusa ibi bintu haduhaye navyo dusinya ubona gute nimba ari uruntu je kakanusi sawarira kakanusi nigira ndagatora yisire Republika di project yaje ibintu rero aha yatugoye gusa rero sasa nitworoheye aha ndabona yuko ari chef de quartier umva rero chef umva haza kwa chef kuri chef w'ingurube nanje urumva hamwe chef muri bijyanye mbye nuko nyene nuko ndetanya hago yewe ako tubigire ko tubinyarutse wasaze gufumaza adutukira ibindi kandi tubikurikiranye benshi rero sasa abo ndaguherekeza sivyo rega jewe turi kumeze nk'umuntu numva ibana ko twigiye ingorane ya problem twigire tubihibi sivyo se twigire umvumure bose shiriwe nawe rero we umenganye hatari kuye rega jewe umva urangyohera ara urajanga ukibaba ariko gatangura kugira nkuko umengo umengo no kuguma ndakuryamye ko nkuryama rero usanga kuryama kubikufa shiriwe ne tugende igiye ni hatari shiriwe gusa rero sasa urane problem Allo? nta kiwadusha rero igitondo ndewe uca uzindura uvuga ibintu nk'ibyo wowe ivyo nivyo tumuhangayika ndabitunganya nta kibazo mu mwanza kuhashitse sawa sawa abantu bavyuka bahambagarira akazi misi yose nta mwana afise ntawe ndiko ndaronderera ikibazo kwera gusa ndizigira imana izongera bigende neza kwera kiri wabyotse yego cyari gitunganya ashaka kugera no ku meza urakoze gusa hari ikibazo ndagomba ko tubanza kuganirako ikibazo nyabagikanye n'ubu kazi bariko barampamagara ngo hari ivyo ntegerezwa kuja kuronga ikibujumbura ari ikibazo nari mfise uribuka ivyo nakubwiye ryari ngo bicaye n'umwana rero sasa nari ndavyiyumvira ko cane rwose ndaraba bivanye n'intunga twaba dufise canke ivyo tugomba gushika kuno munsi ndavuga ati nobaza shiri wanje ko twoshobora kwadata umwana muri orfenda azosigara itunga ry'iwacu tutakiriho canke yoza arabicunga niyumvira ko twoza kwadata umwana w'umuhungu azosigara muri iryo tunga ry'iwacu rero ca ndavuga ati no munsi ndabikubwira hava yuko ngenda ku kazi kugira ngo nawe ugire ico wivuze ko sinzi rero nawe ico wibivugako ibyo bintu kumengo jewe sindabyumva neza
uvyumva guteshe tuje kwada utumana tutavyaye tugende kumuzana urabona izo duhu iwacu ego ndabitahura mugabo urabona imyaka ine ahetse atamwana dufise kuzana umwana akiri muto igenda agereranye azara kumara irungu giye ku kazi mugasigarana akaja ku ishuri byoba byiza cyane rwose maze iri joro ryose nari nasinziriye no kutavyumvise ndiko ndavyiyumvira ko ndabura ikintu na kimwe ndofata ibyo bintu sindavyumva sinumva ukuntu twoja kwada utumana tutavyaye kandi dufise icizere ko Imana izoduha iwacu ego shinda bitahura ego umwana ntawo dufise kandi turizera yuko Imana izomuduha kuko byose bitangwa n'Imana erega Imana ifise inzira nyinshi hari n'igihe usanga ata mwana turose ariko ugasanga umugisha iwacu uhagaze kuwo mwana twoba tugiye kwa data akaba mu muryango iwacu sawa ntaco uzogenda umuzana ariko w'umukobwa oyashira ikintu napfutse umwana w'umuhungu kugira oya rero utemera umukobwa cubiheba Imana izoduha iwacu turindire oyashira ndakwinginze tuzana umwana w'umuhungu kubera umwana w'umuhungu niwe ashobora gusigarana birya bintu abana b'abakobwa urazi bageze mu myaka ishoshe uco usanga yotugora cyane rwose shira utemera umukobwa shaka ubihebe karibu gusa ku meza akureba iki gihe kweri n'ingorane ndamupropose yuko twokwanda utumwana umuhungu ariko acazana ivy'abakobwa bo ndavyabikuye he nta gitegeko nawe atagira irindi nerinde mugabo mu rugo kumbe bya bintu engiri ngaho urabibona ko umuntu ukazi bigenda neza ariko shayo hewe biratesa ndabizi byagenze neza bimwe byasambu mwarimwo sha Bika mwe mwajanye na boss hajya ni sawa rimwe ndakwereka ibindi urabona nkaha ni sawa mwaramutse mwese Allo mu minota 20 ndakuza kubirangiye nza gucanza ubyiteho neza mahera si ikibazo sawa turasubira okay tongeye kubaramutsa okay na tumeye ko ino nama kugira ngo twige ku bibazo bijyanye na kampani yacu hari ibibazo byanditse ku iteka yabwiye aba bose barambwira ku bibazo yuko bakeneye umushoferi atwara irya modoka ntoya Debora wese ndibaze bafise ikibazo Kebe wese ndibaze bafise ikibazo ubu hari n'ikibazo yambwiye yuko akeneye yuko kumushara we twongera akamahera make ndazi hari n'abandi bafise ibyo bibazo ibyo bibazo ndagomba tuvyigire hamwe ufise ikibazo wese ashobore kuba yo kwishura rero kuko hari ikibazo yoba yarambwiye cyasabye raporo amereza raporo ituzuye sinzi Debora barafashanya mu biro ariko sinzi ibyo baba barimo cyavuga Keve hamwe na Ramugi yuko batariko barakora ibikorwa neza ariyo mpamvu raporo ituzuye ibyo bibazo byose ndagomba tuze kuvyiga ko tubice hirya no hino tubitorera inyishu umukozi wa mushoferi aze abafasha ibyo bikorwa aza arabadeplasa hirya no hino harimo ibituzuye neza muri biro navyo tubitunganye rero turahera kuri secrétaire kumbure akira ikibazo nawe yoba afise n'ivyo yoba arega abantu bagenzi biwe murakoze hanyuma ibibazo je mfise ni bibiri icambere mfise ikibazo ca Keve na Ramugi nukuri akazi kako kagenda nabi gose nyakubahwa kubera abo bahungu babiri ubuheruka naraje sanga bibereye mu nkuru akazi katuguye ko twebwe na Debora mu biro mugabo bibereye mu nkuru bako baritwengera nagira ndababaza ngo bako bavugana ngo ibintu ngo vy'ingurube ngo ryashirame ngo ryo hariya mu ngwa ngo ingurube ngo vyanse ibintu vyuko ariko je ndavye neza wamengo sivyo
ico ni ikibazo ca mbere. Hama ikibazo kindi ni c'umushoferi, coco ni sawa, twagihurije ko twese arakenewe nukuri yuko twoza turaronka utwunguruza tujana iyo tugiye ku matere gukora ibintu bimwe bimwe. Ibibazo ni ivyo mwakoze. Okay, ndumvise ibibazo byose wumviye. Ikibazo ca Keve na Ramuji yuko aribo batuma utanga dosiye canke raporo ituzuye. Ikindi naco ic'umushoferi nkuko muguba mugihurizako, ico reka tugishire ku ruhande, ico ndacumva podwiza umushoferi azoba yaje kandi naje narabibonye yuko umushoferi akenewe kugira ngo twagure akarere hirya no hino. Ego Keve, ivyo we sekretere yoba abareze canke yoba abashinja yoba ari vyo canke yoba ariko arababeshera? Mbega ivyo bintu bihora bibagaha muri kampani cane? Ego mu mamuko reka ndakwishure ko ivyo bibazo numvise wa sekretere abajije. Mu mamuko bosi urana ni harya tuba turuhutse. Mama harya tuba turuhutse nahise nyene ubwo ujya muhungu dukorana ndamubwira anyegere ndamwereke ingere dupanga akarere kizongurube ziri hariya mu gusa ni hamwe nyine abantu umuntu agusanze muri kumwe n'ubundi urumva aca yumvira ibirenze. Mama kujya mu kobwa akeneye kuduhera umwana ishana. Mama ko nta bintu bibi umuntu yari arimo ako twiganye n'akarere ingene imigambi twoyibandana handeho nta bintu bibi nta birenze gusa ni hamwe nyine abantu biyumvira bagusanze mufatanye n'undi ngo nibirenze. None nka jewe n'ujya muhungu natwogira iki kabosi ntawe wubizi. Mama ko nta birenze wakazi ndazi kagenda neza gusa nyene ntiyari kureka kuvyikeka handeho ni nk'ivyo mu mama ko je nko ku ruhande rw'iwacu. Ego ivyo ndumva biratahuritse yambabare mu gihe c'akaruhuko, ariko je yabwiye ko atari mutari mu gihe c'akaruhuko kugira bazanire raporo musige nuko bwari mu masaha y'akazi. Ariko hari ikintu maze imisi numva no ngaho oye hanze kampani yanje muriko murayitukisha gwikoresha abantu b'abatinganyi. Ivyo wese ndiko ndabihereza agaciro nzobibwirwa nuko amaso yiwanje avyiboneye, ariko ndazi yaba Ramuji canke Keve ivyo bintu no hanze barabibavugako, ariko ndazi bizomenyekana. Ariko kampani yiwanje sinzokwemera yuko itukwa kubera ivyo oya, ndazi nzomenye ndabitunganya. Ramuji nawe niki uwo bivuga ko kuri ivyo sekretari yoba yaba reze muri nda kugira ngo tuvyuzuze bigende neza? Bose je urumva ibyo ujya muhungu yakubwiye nuko nyene tuba turi kumwe kuko tuyaga ibintu bijaye n'akazi ngene tuzogenda turakora na hamwe hari yakure hose kugira nyene dukora ibikorwa vyinshi. Hama ivyo navyo ngo by'ubutinganyi umuntu ariko aratubeshera kwe ne kuba turi kumwe tuko tuyaga ivy'akazi hari na kimwe. Okay, ivyo kuvuga ati murabatinganyi cyahe ikindi kintu mukora akazi neza, ushobora kuba muri ko mwitwaza umushoferi. Reka ico kibazo cyose mwiyondwe kiza gukemuka nzoraba akazi ingene kariko karagenda. Ivyo navyo byo kuvuga ati murabatinganyi hanze ndabumva barabibavuga ko mugabo ndazi fendofe ibanga rizotekuruka. Aba mademoiselle secrétaire ibibazo kumbure woba wabajije cyangwa ivyo warabonye ndizira wavyumvitiye inyishu. Reka kumbure byose byo babiri ko biva kumbure ko atamu shoferi mwari mufise, ariko inondwi ico kibazo ngiye kugitunganya bizogenda neza. Ico nzi akazi kagiye gukorwa kandi ibintu bigiye kugenda neza. Debora, wewe nta kibazo ufise cyangwa ico woterera muri kampani kugira durabigere twoteza imbere kampani? Mu bisanzwe bosi jewe akazi mbona ikibazo je nkora ivyo mwamaye. Kindi naco nuko mbona akabatunganyiriza kubaha umushoferi kugira ibintu bigende neza. Nata kindi kibazo. Hama makuru y'iminsi rero meza nukuri bwesha rero nuko twaganiriye naguhamagaye mfise ikibazo kindemereye urabona yuko tumaze igihe twubatse turara mu mwanya
rero harya ayo mugabo wanje agumambwira ngo bimuteye ikibazo kandi nanje sha ntabona nukuri ko bimpangayikishije ariko rero ati ikibazo yambwiye nico numvise umengo no guhanuza nk'umugenzi yambwiye yuko ngo twoja kwa Dr. Mwana shano kuri tutavyaye ngo tuzane ngaha turere gusa namba vyipfuza cyangwa batakibazo nambe nabo babikora ivyo bintu sinavyakiriye neza kuko umengo ntariko arizera ko je nzohava ndonka umwana ega nanje sha nzomuronka ega burya haraho usanga uwo mwana mumuzanye gusa usanga Imana itihezegera amarosi n'undi ingorane zihari nazozi dushobora kuzana umwana kuko bavuga ngo ashaka umuhungu je naho yomuzana yofuma azana umukobwa nivyo kumvikana usanga bigora oya je nashaka impanuro nyene nk'umugenzi kugira ngo ntazabone kumengo ndamuganza mu rugo naho yokwemera basi nemere bazana umukobwa asira ndakubwira wowe kumva inama umugabo wawe yakubwira ko atashimye kuza kubyara hariya hanze numva wovyumviriza ukanavyemera ukazana uwo mwana kugira ngo ibintu bishishikare kugenda neza je wishaka isi naseka azana uwo mwana kuko nanje azi ko mfise inimba y'umwana ariko ikibazo gihari yozana uwo muhungu ni hahandi uhera umwana amaze gukura gaca atangura kuzana ibindi bintu agatangura guhinduka ahindura ingeso hamwe uzosanga atari nico je nkimaze mu rugo vyose vyegukanye uwo muhungu na cane cane ko dufise n'imitungo myinshi azanye umuhungu azohava aca vyegukira ushasa ndakubwira burya ibintu vyo biragoye ushaka kuzana n'umukobwa ugasanga arabahindutse rero vyiza emera iyo nama yakubwiriye mukomeze gusenga kumbura Imana izogira icikoza nyine nakundi kumanuye nk'umugenzi kandi nizera reka ndazakora batukivugane ndamwemereye ariko azozana uwo mukobwa nyene nivyo vyiza muze kubivugana neza yego sawa kandi murakoze nibagiye no kubaziwara ntugende mugabo sha ntaguhaye nanakiwe Okay, mwese ndabashimiye kuba mwahevye akanya cyangwa ibikorwa mwabanje mukabihagarika kumbure mwari mufise amaraporo menshi kandi mumagenera ariko inama yagenze neza. Mwese ndabashimiye ku bibazo mwatanze tishigiye kubikosora mugiye kubona igene ibintu bigiye kugenda ariko bigarukiye nga muce mubandanya imirimo kumbure ibindi tuzogenda turaba igene impinduka zagiye ziragaragara. Rero sawa mwese ndabashimiye kugira akazi keza. Pepeti yangu ikigwaye kishora n'ikigwaye hama ivyo ngaha muhira none bimeze gute? Ivyo ngaha bimeze neza je urumva ko ranguma mvyuka ngenda ngaruka urumva sindavyitaho gose gusa nyene urabona ko bimeze fresh muga grand frère sitanabize ko musigaye gukundana n'abatinganye kwe gukundana n'abatinganye ne grand frère bari babuze umukobwa kwe n'abademu bigari yareza ngaha kwe bari babuze umutwe. Aha rero utangwe komborira indero oya grand frère ni kuguhanura nka mukuru wanje man. Aho rero urahimvye ivyo ndakugaburira uhimvye tuvuga teka mbe najya kumuda wako ivyo ni ndabikubariye wavyumvise biravuga grand frère ibintu bivugwa sivyo wabonye nivyavuzwe none ivyo rafite icemezo kubera gambira zi grand frère ko ndakubona ngaha kumabandika bijanye n'akazi gusubugumira kwifo je umviriza ntuzo turumviriza ivyo umviriza mwibarabara ivyo mwibara ni mwibara je narahejeje amashure werabana n'amashure yuwawe hamundeke je ndabibona ivyo ndimwo siwundusha ubwenge we kanini handi usubiye kumburira indero tuzoca tubiva oya gambeswe kuburira indero ahubwo uzurumvira umvira impanuro abanze kumviza n'izarizo ufite rero ndahimvye kuno umviriza ntuzo iryo jambo sinzokwigene no gusubira kuryumva mu matwi wanje oya gambeswe nyambari ivyo ko umviriza nyimbo nyito umutinganye sije nzoba ndi uwa mbere abikoze n'abandi barabikora kandi si umpitira wabyumvise urumva rero grand frère wasimo kuna name n'abatinganye mbega mukunda name n'abatinganye manzura yabindero ndundi rike gukopya indero z'abanyamahanga
indero ngaha mu Burundi indero ibintu by'abatinganyi manzira ariko vyemewe hamwe n'amategeko kubera ivyo nyene babijamwe ushaka kuzanira ingaruka mbi kuye bwawe uzosanga mu Burundi bitemewe Riza nimba ndiko ndaba imico y'abanyamahanga ngo ivyo ntibikuraba kandi bavuga ati ibitakuraba urabe hasi umviriza je ndiko naho nyimba ndiko nkurikirana iyo mico y'abanyamahanga reka ndayikurikirane ku gahande kiwanje ibyo we ntibikuraba kandi usubiye kumburira imbere tuzoca dushwana reka je ndabane n'ivyo wanje nawe urabane n'ivyo wasuko amatoka umviriza sha chenza mbona kweli Karibu. Asante. Ni wewe? Ego. Karibu. Uriwe neza? Cyane nawe. Gashiyo. Kagizagenza neza. Cyane kose je nishimye. Ndahora afise umunezero mwinshi. Kubera ene hashari ikiganiro cyariko kiraca ku radio. Ndumva ene bariko baravuga ibintu byabubatse. Ndumva yuko urugataro rw'umwe ari rwa babiri. Umwe yambaza iyo proposition runaka ndodategezwa kuyumva bakayigako. Hama rero shake je no kwimana hari jambo hajya rimaze imisi yindi mu mutima shaka kukubwira ijambo rimeze gutese kwanza nyamaze ndagufungire kwanza igifungo urabona kwanza mwe nufungiye ibifungo mengo sinzi oya kubera wambaye ishati no ntubona ko we ntubona ko kene umuntu azazira kwitaho kubera akazi kenshi urumva hari igihe umuntu usanga yibagiye n'ibyo gufunga ibifungo rero shangwa arangwaye je naragiye kwa muganga giye kwa muganga mbira ko atatoshora kuyimvura kuvura iyo ngwara mugabo ingwara ngwaye niwe woyimvura jewe ariko ntari muganga bice bigenda gute je mbwira ngwaye samardidamu ingi ingwara y'urukundo harahiye ingwara y'urukundo atira nije no yikuvura aha ndagukunda urankunda hama akazi ka boss nako bice biherera dukunda none ntuzogakura no dukura haboneho kazoca kagenda neza kareka kunkora kahubwo ikagenda neza ubwo bwenge bwanyu je nama nababwiye abakobwa ubu mufite ubwenge murengana ubwibihe bose nakubwiye wewe uzuraronde umuntu akwitahura nibi none unyitaho ibifungo yego wamfunge kandi wagize neza gusumva no cunzana aho uri ngo ndagukunda unkunda aho nyene banabyumvise ngo usanga reka wana iki ibintu byo kwigira icana mu mutwe none akukuze gura kene umuntu azara kwitaho oje wewe bashire nyimbo bashire ubritse ntufire kunkurako reka dukora akazi tubandanya akazi katu byoyo yego basi reka basi dukore nyene none ukora umfashe none rega none nizijya nyimba bari contract asi ahubwo ntufire kunkurako reka dukora ibyo dukora ama bihire bihetse uri umubono nta byaha je sindi umubono handi ho je ntumbwira ngo urankunda ibyo ntibikora muri kampani uzanye ibyo gukundana usanga ibintu by'abandi tubiyagaje kandi numva kiratahuriza rero cyo ndaraba ibyo ndagenda kubwiye mu gatondo byo kuzana umwana w'umuhungu nawe uvuga ati wowe twuzana umwana w'umukobwa cyo ndiyumvira ingene je nzindura agenda muri ibi na biriya cyo ndavuga ati kumbure wifugiye ko tuzana umukobwa ufise impamvu runaka rero w'ico kiganiro cyahetse fasha igihe ndavuga ati sha sheri waje nzamushika ndamwemerera tuzana umwana w'umukobwa cyane akoze sinabyemeye kayero yifuza yuko mu mwanya waca witegura tugaca tugenda kumutsa kandi cyabigenda neza ndibaza gisigaye nawe nitumutsana tuzomusengera bigende neza cyo bitugenda neza jesi nirwa ndishaje no kwishanje wecu uraba uce witegura duce tugenda ngo mbace telefona wa muntu arongoye bariya bana kubera nawe niketse kwimucisha kugira cyo ndamubwira aca turabira umwana aza guca duhereza diricasi bidatevye cyane kose sawa reka nyarutse ngo tugende sawa ugiye jewe manusanga hepfo kuri wa mubanyi abagabo mugana ko utandamuke utandamutse umingo ndakuramutse none sinakuramukije oya ngwa reka ntuyitabure ndakugwa mu nda
kubera wisize ikintu kugira ndakugwe mu nda Kevin none kebe basi je umporiye jewe je ntana kimwe ndaguhora kiretse ko ntakwiyumva hama je naenda gukeneye ikintu nshaka kubwira warumene ukeneye mbwira ikintu cy'igiki Kevin ati kebe ko tumaze iminsi tuganira ibintu byinshi Kevin je nukuri kw'Imana ndagukunda urankunda nanjye ndagukunda ntiuri oya mviriza je ndagukunda nyene nka sister nkaho turabaje oya shaje niyo ugomba gukunda nkene rwa rukundo rumwe rw'abashirishushu none guzi none rumwe rw'abantu nyene bakundanye nyene none n'ucuruwa shaka rumugima mu mwana umwe rwayobeye rw'abaki nyene rw'abantu nyene babaki subira rw'abashiri nyene urakoze je nta by'abashiri nkene ureka tugere dukora akazi k'abandi hamwe ivyo by'abashiri nukagira none dukundanye kagira twokica basi tuzoza turakundanira basi muhira dukundanira muhira muhira yeye dukundanira shaka ivi naco igira umubono kandi uri umuntu akuze je sindi umubono gusa hari ibintu umuntu ushobora kumuja urakeneye umuntu akwitaho umuntu anyitaho je rero urashetse kuvuga ko ntokwitaho ndikimuka ko mumeze uko shaka ivi nukuri ndagusa umviriza je ntiwonsaba umviriza basi jewe mbwira ikintu basi nokora cyabakobwa muje muranane none wokora nk'igiki iwe shaka ivi no kuri singyama sisinzira abasigaye ku mutwe no kuri kw'Imana umviriza aba mwe muhora muduhenda ngurumva ngo naraguhaye umutima umwe mutima usigarana uroya ndeko umviriza haguka twivugane neza mwe muduhenda ngo mwaduhaye imitima mwe muca musigarana urohora gusa nturirire ngaho basi nanu ntuvuye kuvuga rero ngo ngurumva ngo wo mpikije abamwaduhinda ngo muduha imitima wowe usigarana urohora shaka ivi nukuri kw'Imana Kevin ndatuntuye oya Kevin je nukuri ndagukunda nukuri je none oya none basugira unjani hewe aja je numvana basi ugira unjani matugumana none hama basubice biherera nuko nakubwiye dukunda je kambwira ko dukundana ukavyemera je ndakurekura none nje ndakomindura kugira umfate ku ngufu kakanyero kugira umfate ku ngufu oya Kevin je nukuri oya ndekura we ngeni igiye rita ndekura je nara ntuzosubira kumenyera n'undi munsi mbona